Umwihezo tugira mu vyerekeye ivy'ubutunzi mu mwaka uheze uravye ibiharuro urabona ko bagerageje gukurikiza ingene bari babiteguye mugabo uravye ibiharuro cane cane mu vyerekeye ibyo twita deficit urabona ko hariho deficit nini cane no kuvuga gushaka gufata ico gisata amafaranga akenewe kugira urabe muri rusange amafaranga akenewe urabona yuko vyoba vyagenze nabi hanyuma na cane cane uravye ingene bikorwa kuko ubuye tuvuga yuko abantu bariko baraja mu byo bita budget programme umuntu arabona yuko hariho agahaze kambere ufatira n'ukuri integuro y'uno mwaka uyu mwaka bavuga yuko bazokoresha amafaranga angana miliyaridi ibihumbi 3.9 arenga hanyuma ukaraba babongeye ko inshuro 68% inshuro 68% n'amafaranga menshi cyane hanyuma ukaraba kandi bakeneye amafaranga batabona yazova kumbure bibaza ko azova mu bafasha canke mu madeni yandi canke mu bindi amafaranga na miliyaridi amajana 7 ivyo rero iyo deficit nini cyane kuko irengeye nka 20%. Ivyo rero bikaboneka yuko ibibazo by'amafaranga ari ibibazo bituma umwimbu ushobora guca yo ufashe ukagira deficit umwimbu hari gihe rero ucusubira hasi hanyuma uravye nk'ibisata bikomakomeye ibisata abantu babene gihugu bakeneye cyane cyane urabona ko bashizemo amafaranga make cyane ugeranye nk'uburimyi ugiye kuraba nko muri gisata nko muri presidence amafaranga ari menshi ingendo rero urabona ko ari ibintu kumbura ari ingendo nshasha iri kiraba ariko kandi usubiye ukaraba n'ingene haba ikigega FMI raporo yatanzwe yaravuze ko hari ibibazo bitari bike vyabonetse yuko vyerekeye ibyo bita transparence kubona ingene amafaranga ya abantu kuronka amakuru ubona ko ataboneka neza ivyo rero bikaboneka ko mugabo ingendo nziza yuko igihugu gitanguye kwemera ko bahinga bafasha Burundi bagenzura neza ingene amafaranga akoreshwa ivyo rero bigatanga umwizero rero cyo umuntu yovuga kuva muri budget moyen tukaja muri budget programme ni ntambwe ikomeye kuko bisaba biboneka yuko programme ntabona cyane cyane ni programme yerekana intumbero ushaka gushikako na cyane cyane nihinduka ushaka kubona mu mwaka cyangwa imyaka 3 ivyo bita impact rero umuntu yovuga yuko turiko turatera imbere naho biboneka yuko ari ibintu biriko birakogwa buke ariko biboneka yuko muri kazoza Burundi bushobora kugira itunganywa neza mu vyerekeye amafaranga na cyane cyane amafaranga gakaza afasha ihinduka canke afasha ubuzima bwiza abene gihugu canke abanyagihugu.